umugwayi wacu ntare kugira ngo nawe ahagwariye yumve misuhuko neza ahubwo twabahamagarira kuyiraba ku bwinshi kubera yayikinyemwo ahubwo vyo namufasha kugira ngo akire vuba hama ku muco w'ivyantare ntararagwashi ariko niwe yakenye iyi filme ibi yayifisemo gushika kuri finale yakinye ari umwana wanje kandi yabikinye neza cyane mu bintu bimbabaje birimwo ndababaye cyane fisa gahinda katagira uko kangana ndavye ukuntu naramerewe no mukinyi mwiza yambaye hafi yankeneye nk'umwana wanje Hero bakuzi wangisha media mwaramutse shemwe rivanya na muherereye abari mu burengero abari mu buseruko canke ndetse nandi bose bayumvira turabaramukije amahoro y'Imana abane na mako w'Islamu assalamu alaykum wallahi wa barakatuh akuba Kristo Imana ihabwa icubahiro kuri buri muntu wese kuri mikoro zangisha media muri kumwe na Mr Swing acanke Marisu nyuko bisanzwe nika gasore nyene kari akompanyi kimere neza ahubwo twaguye tuzokwamo tubahereza ibintu bimeze neza kandi vyifashe neza vy'umuti mbere yuko tubandanya turafise umutumire sishobora kumuvugira kuko no muntu akuze reka tubaze tumwakira kugira ngo tubandanye nibindi nyuma yavyo kandi nizere ko muraza kuryoherwa mube kumwe natwe nyuma ya kamera ni Bobo Vanchi nyene wa mu cameraman akunda gushira inzigo mu biganiro ariko aramonta ariko arakamera ariko ubu si cyane gose karibu mawuja asante kuwe neza cyane ndakomeye salamu wareko canke Imana ishimwe amena cyane reka tubishimire Imana tutabahangaye kubatakuze ko Jose Sanzo ndakuzi ku mazina ninde ni Jennifer Irambona nkabandi ndumwe mu bana barutse muri Onyishumeti eka ntabwo icubahiro ko Inyishumeti yamaze gukura n'abantu benshi bavuga ko ariho barutse ariho basana bakuriye bayita umuvyeyi reka tubishimire Imana cyane uno munsi uko bisanzwe nariko ndatembera mugo ndavuga ati nk'umuntu nyene yigenga sinogena ntamenya makuru cyane ntashoboye gusangiza amakuru ku bandi bagenzi bacu uko bisanzwe nabonye ko murakora filme hari cyo ushobora kutubwira kuri iyo filme nabonye ahantu nakoze urusaku ndabibona sinzi ko nabiketse ko ari ububeshi canka rukuri namba ari filme ibihe bari uri kuravuga ko nabonye ahantu nabonye abantu mbona urimwo bari muri tournage sinzi ko noba nihenze turiko turakora filme ariko ntabwo ari filme ibihe nindi filme ndiko ndakina yitwa Muhoza kubera ijya filme ibihe ijya ni ya kera igira amazi amezi aja muri 6 gusa ari muri stock uranabona yuko nakinishijemo ntare ukabuze uko ntare aremvye ntabwo ari yubu narinzi ko vyitiranije ijya turiko turakina ni filme yitwa Muhoza kandi ni episode vuba cyane igiye kubashwaramo nta gice na kimwe cuba kiramara kuja ku rubuga kuri iyo Muhoza oya nanimwe gusa nyene vuba cyane nko kundwiza turashaka gutangura kuyitanga turacatanga ijya ibihe twakinye kuko iramaze igihe kinini kumvo zitatuvuye ko niyo mpamvu yatevye gusohoka ubu rero ni irakurikiranwa ahubwo tukanahamagarira bariko barayiraba n'abanywanyi bacu abanywanyi banyu abakunzi b'umugwayi wacu ntare kugira ngo nawe ahagwariye yumve misuhuko neza ahubwo twabahamagarira kuyiraba ku bwinshi kubera yayikinyemwo ahubwo vyo namufasha kugira ngo akire vuba mve n'umunezero ati hari abakinkurikirana nubwo ngwaye babandanya baraba ibikorwa vyanje kandi bandanya bantera intege na cyane acabona yuko akunzwe afise abantu baguma nubwo agwaye ari mu bihe bitoroshe baguma bamukurikirana rero ijya filme tugiye gusohora muni nka episode 2 cyangwa 3 ikabibaye finale urumva katari yubu rero dusaba abantu bakomeze gutanga ama commentaire menshi bamuhapore ntare wacu natwe turamuhapore aharagwariye turizeye cyane yuko vuba cyane azoza gukina no muri yazoba yakize akamererwa neza hamwe no kumusengera ku Mana hari impamvu Imana ishimwe navuga ati Imana yabwicubahiro ko uci ubivuga kuko vyari mu vyo nari kukubaza kuko commentaire ni nyinshi bazo ni vyishi message guma nakira n'incho bavuga ati none ko bovuga ko ntaragwaye
agwaye tukaba twamubonye muri filime iyi niyi bimeze gute vyifashe mgo bamwe ntashobora kubibasigura mgo ndavuga ati reka nkuri bishoboka vyose ndondera uwo muntu bavuga ko ari wamukinisha kugira ngo ashobore kuduha umuco wa Ntare kurumva babitahura ni bake abatahura ko Ntare agwaye bariko kubera ko baguma bona ijya filime yakinyemo mugo urumva ko filime ni ya kera ni yakozwe kera igira ishuba bweke ivyo nyene kugira ngo bashobore kubira mwe bibaza ati nkeka arahari canke yarakize ntibatumenyesha ayo makuru ko yakize turyoherwe duserebure ku bakunzi biwe abandi baraduhisha ko agwaye kuvya Ntare woshobora kwiduha ku muco mutoya ko ndumva ko mwarabanye igihe kitari gito cyane mu bisanzwe no kubana gusa Ntare n'umuhungu wanje kuko uravye Ntare kenshi kuva muri Inyishu Media dukinana ni ari umwana wanje ari umublaza wanje nukuri Ntare bakunzi bacu Ntare aragwaye kandi amerewe nabi gusa turizeye yuko Imana izobikora iyakoze biriya kabaho nibindi izobikora hama ku muco w'ivya Ntare aragwaye ariko niwe yakenye iyi filime ibi yayifisemo gushika kuri finale yakinye ari umwana wanje kandi yabikinye neza cyane mu bintu bimbabaje birimwo ndababaye cyane fisa gahinda katagira uko kangana ndavye ukuntu naramerewe no mukinyi mwiza yambaye hafi yankeneye nk'umwana wanje yarakinye ku buryo abantu bose bavuga ati ego vraiment yarambaye hafi igihe nari ngwaye muri filime arakina gushika abantu bose bavuga ati muranasa rero kubona yaragwaye agashirwa n'ibibazo bingana kurya nukuri ndi mu gahinda gakomeye ariko hamwe n'Imana n'ubufasha bw'abantu bamwe bagenda baratuba hafi turizera ko bizogenda neza nararagwaye bakunzi ba Jennifer Ila official bakunzi ba Inyishu Media nararagwaye ararembye ari mu bibazo bikomeye narayahuye n'intambara nyinshi ariko mwebwe na twebwe turi kumwe n'Imana birashoboka turizera ko ntarazokira gasubira mu buzima bwiwe ndabijeje reka ndabemerera abakunzi banje ntari umunsi wa mbere yarose mitende agakira azobahonyeye muri filme Muhoza turiko turakina ino munsi ego ahubwo tukanahamagarira aba bantu bariko baratanga amakomantere bavuga ngo babonye Ntare ahubwo baze baramubwira pole ahubwo sina pole yo kumunwa gusa babishire no mu bikorwa kuko urukundo rw'amajambo ntaho rushika bagerageza babishire mu bikorwa Ntare wanje Ntare wabo Ntare wacu Ntare w'igihugu turamukunda kandi turizeye yuko Imana izomugirira neza ego cyane ko Imana ivuga ko ijambo ry'Imana rivuga ati nta kibera ubusa nkumbura ivyo biriko biraba kugira ngo bimwigishe biriko biraba kuko ntushobora kuruhuka utarushe kandi ushobora kugira aho uvuye hatagize ahuja bakunze Inyishu Media murumva ko ntararameze nabi jewe narishikiye ahantu hari je nyene ubwanje nivyo namushiriye biramunanira no gufungura je nyene ndahishikira ndamwibonera ahantu yarari Ntare vraiment amerewe nabi ariko birasumba uko yarameze ubwa mbere nubwo turiko turaba Imana hari ico Imana iri kirakora n'abandanya batanga ubufasha mu bandanya mu butanga ahantu hari twebwe tumwegereye canke abavyeyi biwe bararambirwa sinukurambirwa uburyo bugenda bukena bupunguka bugira gute uno munsi gukora umuntu amazi cyagwaye nukuri inguvu zanyu amaboko yacu bumwe bwacu nizo nkomezi zacu tubandanye tumuba hafi biramuhagukira biramuha kwiyumvamo ko ari umuntu akunzwe cyane reka tubabwire ko uyu niwe bahora bavuga ngo turashaka ukuri kwenyewe kwizewe ngo uyu twamushikira abashoboye kubahereza ukuri ko iyo filime ko yari filime yakinye ubwa mbere itahari uno munsi yari muri stoke ariko umva ko agiye yemeye ko umunsi agikira gusa azoba wa mbere guhonyora muri iyo filime iri kirakogwa ubu nibaze ko bizoca bigenda neza kandi ibintu bimeze neza reka kajambo kanyagira ucurangiza utubwire hari abantu benshi uno munsi baba mama dufatira mu ko abantu bakina amafilime baba mama si benshi cyane ni bakeya mugabo abagabo canke imiryango ibabanira ko baja muri filime maze kuvyumva kesha hari n'abantu baje gukinira abamama baje gukinira muri filime nariko ndakoramwo bavuga yuko anasubiye no mu rugo aca yirukanwa kwamamaza muri filime bafise izindi ngeso bajemwo bafise ibindi bintu ko baraprofitiramwo muri make ku bagabo babo sinzi ko ari kumva zo kudatahura neza canke izo mvo ntazo tuzi ivyo ushobora kubivuga ku iki kuri abo mafisi izo mpano mugabo bakabura nyene badisora bivanya n'amafamiye yabo canke n'abagabo bako yarashe tuyirangiriza ikigani kuri ico kintu
ikintu no kivuga ko ubwa mbere bwo ntushobora gusohora ikitari muri wewe, hasohoka ikiri mu nzu hakinjira ikiri hanze. Ni ukuvuga rero namba afise iyo mpano akaba urugo yubatse batamwemerera, impanuro notanga kuri abo bamama nuko batosambura urugo rwabo ngo bagiye gukina filime. Nibatenyenye bumvira abagabo babo, hama banabibasabe banabibumvishe, igihe babemereye bazokina, kuko umuntu adapfuye ingabire nibora. Hama ku bandi nabo bavuga yuko abakinyi babaje mu ngeso mbi, habe namba ntushobora gukina atari impano yawe, kandi inambi ngeso mbi ari muri filime aho bajya bamaraya bose ho kupave tuja tukayora onze yose tukazana muri filime. Gukina ni impano, kandi uburaya ni impano ntaho bisa bisaniye. Filime n'ubumaraya ntaho bisa bisaniye, ivyo ndabiteye ivyatsi, nibate bateshuke. Turafise abamama bubaha Imana, abakobwa bubaha Imana, turafise abantu bazi carico bitahura, ariko dukina filime kubera ni impano yacu. Ahubwo duhamagarire n'abandi bafise izo mpano nibaze dufatikanye kuduza impano ndundi na ndundi kazi, natwe tugeraho tugejeje igihugu cacu. Ego bakozi wa Nyinshi Media, reka tubashimire cyane kuri mikoro za Nyinshi Media. Muri kumwe na Mr. Swing Chamariso niko bisanzwe, inyuma ya kamera kumwe na Bobo Vanchi. Aba papa nabo mu bifata uko bitari, reka tufashanye gutahura kugira ngo impano z'abantu zibandanye ziduga zimeze neza, kugira ngo mutamasha bavuze ngo turi kumwe twese birashoboka. Bobo zimya kamera.